ready kuhasoma. Ubundi acafata Petero wa mbere gatatu ku 19 kugeza kuri 20. Ubundi nawe aca dufatira Itanguriro 19 guhera ku murongo wa mbere kugeza kuri 11. Uitangiriro gatandatu ku murongo wa mbere kugeza kuri gatandatu acaza ngaho imbere bamumere mikrofone. Maze abantu batangura kugwira kw'isi bavyara abakobwa. Abana b'Imana bitegereje abakobwa b'abantu babona ari beza, barongora muri bo abo batoranije bose. Uhoraho aravuga ati mpwemu wanje ntazokwama aranyinyurana n'umuntu ibihe vyose kuko ari uw'inyama gusa. Nuko rero iminsi yiwe izoba imyaka 120. Muri ico gihe hariho ibigatanya mw'isi. No mu gihe cyo hanyuma abana b'Imana bamaze kurongora abakobwa b'abantu bakavyarana nabo abana, nibo babahizi bakera babaye barurangiranwa. Nukuhoraho abona ibibi by'abantu ingene ari vyinshi mw'isi, kandi kuko ivyiyumviro vy'imitima yabo vyamogoreye gukora ibibi gusa na ntaryo. Uhoraho yicuza ico yaremeye abantu mw'isi, bimutera intuntu mu mutima. Amen. Icete ca mbere ca Petero igice ca gatatu ku murongo wa 19. Nibwo yagiyemwo abarira impwemu ziri mwibohero ijambo ry'Imana, nizo z'abatumviye Imana kera, hamwe ukwihangana kwayo kwari kukirorereye mu minsi ya Nowa, bwa bwato bukibazwa. Muri bwo harokokeye abantu bakeya bashika 8 bakikijwe mu mazi. Itanguriro 19 ku murongo wa mbere. Turasoma mu izina Yesu ari muzima. Nitwa majoro ndavuga ngo abamarayika bashika i Sodomu. Abamarayika bompi bashika i Sodomu ku kagoroba, kandi Loti yari yicaye ku irembo ry'igisagara cy'i Sodomu. Loti ababonye ava hasi kubasanganira, akubita inkoro hasi, arababarira ati batungwa ndabinginze muzi wanje ku musavyi wanyu muhararira ijoro, mwoga ibirenge muce mwizindukira mufata inzira mugende. Baramwishura batoyaye turarara mwibarabara buce. Arabagobera cyane, barakevya binjira mu nziwe, abarondera amazimano, abacumbishiriza imitsima itambiwe bararya. Maze batararyama abagabo bose bo muri ico gisagara cy'i Sodomu bakikiza iyo nzu, uhereye ku bakuru n'abato, abantu bose bavuye impande zose. Bahamagara Loti baramubaza bati abagabo binjiye iwawe muri iri joro bari hehe? Basohore tubonone. Loti arasohoka ajya aho bari ku muryango, akinga urugi inyuma yiwe. Arababwira ati bene data ndabinginze ntimukore icyaha kingana gityo. Eheraba mfise abigeme babiri batazi shitwa umugabo, reka ndabasohore aho muri namwe mubagenza uko mugomba kose. Ariko abo bagabo mwoye kugira ico mubakorako, kuko bashise mu nzu yanje. Baramubwira bati va ngaho. Bati uru rugabo rw'inyakamwe rwaje ari nyamukira, none rwigize umucamanza. None rero turakugirira nabi birenze uko twari kukugirira. Basunika Loti cyane, begera urugi ngo barusavye. Maze babagabo batuma amaboko bashingira Loti, bamwinjiza mu nzu, bugara urugi, basuka uruhumyi kuri abo bagabo bo ku rugi, uhereye ku bakuru n'abato, bashumukura barondera urugi. Imana dufashe gose. Tufise indwi 12 turiko turiga kubohoka ku mivumo. Amen. Haleluya.
tumaze kwiga imivumo ingahe, kubohoka ku mivumo ingahe? Nuwahe umuvumo wa mbere twabohotse ko nuyuhe? Umuvumo w'amasezerano. Yesu aguhezagire. Umuvumo ugira kabiri twize uvuga ngo iki? Kuva munsi y'ubutegetsi bwa Satani. Haleluya. Iya gatatu, kuva mu muvumo w'ubusambanyi. Uno munsi tuza kwiga iya kane igoye cyane. Umugabo cyangwa umugore w'ijoro. Aha twasomye ijambo ry'Imana dusanga hari abana b'Imana bavuye mu ijuru baza mu isi bifujije abana b'abantu tamaa ya mwili, barabifuza bakorana nabo ivyaha maze bavyara ibigatanya. N'abana b'Imana bitwa abaki? Abamarayika bavuye mu ijuru baza ku isi bifuza imibiri y'abana b'abantu bakorana nabo ivyaha bavyara abana. Niho handurutsemo bya bigabo by'ibigatanya byakubita abantu bose biteye nk'igisagara ntawabinesha, kuko yari uguhuza abantu babiri, abamarayika n'abantu. Bari 50% umuntu, 50% marayika. Nukuvuga ko ubuntu ntabwo bari bafite 100%, ubumarayika marayika ntabwo bari bafite 100%, mugabo bari abamarayika baje kuvyarana n'abana b'abantu. Muri Petero wa mbere naho twabonye ko abo bamarayika bahavuye babohwa. Imana yaciye baboha kugeza uno munsi ntibashoboye gukora ikindi kintu mwene ico bagaragara, ariko barashobora kubikora mu buryo bw'impwemu gusa. Ubwa kare baraje bambara imibiri nk'abantu, baza basambanya abakobwa b'abana b'abantu, bavyara abantu basa n'abantu, basa n'abamarayika, vy'ibikosto, vy'ibigangi, vy'ibihatari bikomakomeye. Ariko mu nyuma nkuko twabisomye muri Petero wa mbere, Imana irabafata irababoha, irababohera ahantu, kandi kubabohera aho hantu nta bubasha bafise bwo kuhava kugira ngo baze physiquement cyangwa baze ubabone amaso mu yandi, mugabo baca baza mu buryo bw'impwemu. Yatama yari muri bo, bya bifuzo byari muri bo ntabwo byaheze, byahavuye biba byinshi cyane, kuko bavuye baba mu ruhande rw'umwasi w'Imana, kandi bazecirirwa kwiteka. Nukuvuga ko atamusama, nta masanima, nta ronzuri bafise umutima mubi no gukora ikibi cyose gishoboka. Abo bantu bavutse muri ico gihe nibo bahavuye baba barurangiranwa mu kugwana. Intambara zabo sinzi ko bazigwana gute, kuko urumva bari a moitié homme moitié ange. Nuvuga igice yari umuntu, igice akaba umumarayika. Ndibaza ko no mu bibambazi byarahicira kumure bakacomokera hariya nta ubizi, mugabo bari abahizi badasanzwe. Nibo bazanye ibintu biteye ubwoba bihari uno munsi, aho abagabo basambana n'abagabo, abagore bagasambana, aho abagabo yumva ko yorongora umugabo, umugore kumva ko agomba arongore umugore mugenzi we. Ntaho byakabaye, nta nubwo vyumva ngo bitahure. Ubugari ntubukoze ubugari, indagara ntuzikoze indagara, ntibibaho. Nta sabuni imesi sabuni, nta mbuzu imesi impuzu, ni sabuni n'impuzu. Abavyumva baravyumvise. Sasa aje sabuni itafua sabuni nyingine. Aje ugali utakula ugali na ugali. Nibibaho uko no gucurika ivy'Imana yaremye kugira ngo bahinyuze Imana, babone ko Imana itabikoze neza, ariko Imana iracari hahandi yarabikoze neza kandi ku cyubahiro cyayo. Amen. Ijambo ry'Imana rivuga riti nico gituma umuntu azosiga se na nyina abane n'umugore wiwe, bombi babe umubiri umwe. N'umugabo n'umugore, si umugabo n'umugabo cyangwa umugore n'umugore, ariko n'umugabo n'umugore cyangwa umugore n'umugabo. Uzurabe uhamagaye seminere y'emisore yonyene bazoza ari bake, uhamagaye seminere y'abigeme bonyene bazoza ari bake. Mugabo uvuze ko ari seminere y'emisore n'inkumi
kwazi kwaza guhurayo n'inkumi canke n'imusore sindavyinjiramo birebire. Ivyo bigatanya byahavuye bizana pratique itariyo, aho batangura kuza basambana abagabo ku bagabo. Nukuvuga byari bibaye nk'ibihume, nta nubwo bari abantu, nta nubwo bari abamarayika, bari ibintu biraho mugabo vy'ibikosto vy'ibigangi bisa n'abantu, bimeze nk'abantu. Umunsi umwe abamarayika babiri bavuye kwa Aburahamu bariko bararengana berekeza kwa Loti, bahageze Loti arabakira nk'uko twasomye mu ijambo ry'Imana, arabafungurira, maze vya bigabo bimenya ko hari abamarayika babiri binjiye muri iyo nzu. Abiyataba ari bigabo bifise ubumarayika muri bo, ntibari gupfa babimenye ko ari abantu badasanzwe binjiye ngaho, bari kubona ko ari abantu basanzwe, ariko ubwo babonye ko ari abantu badasanzwe, baca bavuga ati tugomba ko musohora abo bagabo babiri kugira ngo tubakorere vya mfura mbi. Uriyumvira ibintu mwene ivyo, bagomba kusambanya nde? Abamarayika. Maze Loti aratinya avuga ati mfise abakobwa notuma ndababaha, ndababasorore hanze, mukora ico mugomba cyose, hako mukora akabi kabishe ku bamarayika. Iyumvire aho Loti yiyumvire ko yotuma asohora abana biwe yivyariye babiri, abate hanze babakoze ico bashaka, nimba bica nimba bakora ivyo bagombye gukora, mugabo abone ko abo bamarayika bakize. Mugabo abamarayika baravuga ati Loti acha kidogo nikoneshe, injira mu nzu. Agitebaganye bamukwegera mu nzu, vya bigabo navyo vyariko birasunika wa muryango, bihava biratakaza ubwenge, birabura wa muryango ahururi. Nico cyatumye rero mu nyuma Sodoma na Gomora Imana ibituriza umuriro kubera ivyaha byari bimaze kuba umurengera. Mbega ivyaha vya Sodoma na Gomora ntabwo biri hano uno munsi Bujumbura? Mbega ntibirenze ivyo byigeze kuba muri Sodoma na Gomora? Imana ibona ati ibi bikostori ntabiheza nugupfa ntivyopfuye, no kari bimarayika ni ntabiturira ngo ndabiherengeteze, ni probleme bije kuba ngaha kumutanga yoba ingorane. N'ibintu by'ibikosto niko yata amasasu yari ahari ico gihe, ndibaza nta n'amasasu yabikorako, byoteye akajagari bigakomera, amaradiyo yoronse inkuru. Ariko izo daimoni nukuvuga abo bamarayika bahinduka batangura gukora ivyaha n'abana b'abantu, bavyara abantu basa n'abamarayika basa n'abantu, bahavuye bafungwa. Ubu rero nibo bariko barakora ibikorwa bibishe muri mwebwe. Nivyo bamwe biza mu ijoro kikaba ikigabo cyangwa kikaza kikaba ikigore mu ijoro, ukibaza gute norota mbona ndiko ndakora ivyo bintu, kumbe cya kigabo cy'ijoro cyaje nico cyo kigusambanya. Ugasanga n'umugabo mu ijoro ukarara urota ubona uri kusambana n'umugore, ni kimwe muri ivyo kiba cyaje kugira ngo kigusambanye. Sinza kuvuga vyinshi kuko harimo n'abafise imyaka mike, mugabo nzi busigura neza akadome ku kandi mu nyigisho z'abubatsi. Ntabwo biba ku bagabo gusa, ntabwo biba ku bagore gusa, no ku bakobwa birahaba, no ku bahungu birahaba. Mugabo ntibamenye ko hari ikindi kintu, hari undi muntu atari umuntu, atari marayika, atari giki, yaje mu buryo bw'impwemu akora ivyo bintu, yambara mubiri muri iryo joro, mugabo ntushaka kumubona n'umubiri n'amaso, akora icyo cyaha maze arakononera. Uzobibona kenshi, nibo batuma ingo zisambuka. Arashobora kuba yakunze umumama wo muri urwo rugo, maze akacamubera umugabo, wa mumama muri ico gihe cyose ntazo kwigera akunda umugabo wiwe, naho bizocahe bazoja kwa pasitori abahanure abahane abagenze gute, ntabwo bizigera bija mu buryo, kiretse asengewe akabohoka maze akumva ko akuza umugabo.
ku mugabo nawe nuko nyene akumva atokunda umugore wiwe, akuvumenga yokwararaguza mu bandi bagore, akuvumenga sinzi, mugabo afise undi mugore atazwi nawe nyene atazi ari mu buryo bw'impwemu. Nibo batuma inda z'abantu bamwe zituguruka. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie tena. Kuva nangwi izindwi 12 Satani alikuwa arangwanya uko ashoboye kose. Niko katika vita vikali. Iryo nibanga litazwi na bose. Bwana tusaidie sana. Sasa ana hasira kubwa mno. Lakini niko ndani ya Yesu. Uzobona umwana w'umukobwa imyaka 40 miaka 45 haujapata mchumba, haujaolewa. Ai! Sasa wewe ndio mbaya kuliko wasichana wote hapa Burundi. Na nubwiza na buto obufise muri iki gisagara cha Bujumbura. Usanga ari kindi gisore cy'ikidayimoni kiri hariya kiba cyamwifatiye giti uyu si ntarongogo uyu ni gwanje. Yaba imyanya itagenda barabivuze cyane gose, ariko sininjira indani gose, mugonzo bisigura neza mu nyigisho z'abubatsi. Ugasanga uri umusore ukuja imyaka 30 ukumva umenga ntiworongora, abakobwa bose ni babi, bameze ukuntu, baratukana, bameze nta ngeso nziza bafise, nabisiga ntibisiga ngo bace, eka byose ubona umenga nta numwe washimyemo muri abo bakobwa bose wabonye. Bakurabe neza. Haba hari ikindi kidayimoni kiba kiri ngaho cyakubereye umukobwa. Hari ibyo ubona mu nzozi bikazanye nukabibona mu nzozi, hari n'ikindi gihe udashaka kubibona mu nzozi. Bikubako ni nabo batuma amavortema aba menshi, inda gukoroka. Kuko hari ikindi kiba kigomba giti sinshaka ko abyarana n'ujya mugabo, ni jewe gusa. Sinshaka ko abyarana n'ujya mugore, ni jewe gusa. Hari ikindi gihe rero abamvuze mu buryo bw'ibidayimoni sinza gusobanura byinshi. Hari ikindi gihe naho abantu bihindura abadayimoni bakaza gukora icyaha n'umuntu. Bibaho inzu zifise ingorane. Hari ikindi gihe nk'uwo mwana yavutse, eske n'umuntu 100%, eske ni dayimoni 100%, eske bimeze gute? Point d'interrogation. Sasa ivyo bintu birasambuye ingo, birononya abajene, ingorane zabaye ingorane. Ugasanga wowe ari umujene umeze neza, mugabo kigatangura kugutegeka ngo uzurambara utumini jipe, uzurambara utuntu tupakabutura tugira utuntu twaburebure, ukibaza ngo bikuvako, kumbo uri muri sous contrôle. Ufise ikigabo canke ikigore kikuri hejuru kiri gishefu cawe, ntaco ukora atari ico kigutegetse. Ariko nkubwiye ko uno munsi Yesu aza kukubohora mu izina rya Yesu. Nyumba zimekosa amani. Kirakubwira tugire sortisha. Wewe unabimenya ko cyakubwiye ko mugira sorti. Ukisangura ahantu wenyene nta n'umuntu mwajanye ngo ugiye gusama akayaga bagasama gute. Wowe nguwo kwitanganyika uriko ndasama akayaga ngo narara ku mucanga, ugafata ka promenade wenyene, uri wenyene ngaho kweli. Kumwe majanye naco ni wabimenye kubera utabaye hehe mu mwemu. Ndabwije ukuri umuntu atari mu mwemu afise problem idasanzwe. Ndugu zangu, ndabasabe n'ukuri muve mu buryo bwo gufsina. Dunia inaisha, igihe kiriko kirahera. Winjire mu mwemu bane n'Imana vya vrai, winjire ndani mu chumba. Sino unakwenda na maji wewe kumaziko. Ase nukuru yari mu Kristo mwiza agiye mu ijuru, uko si.
sasa yari munsi ya kontrole y'abadayimoni, aja mu ijuru gute n'amadayimoni? Ubaho atani ikintu na kimwe muzinanye ko n'Imana. Imana uyibona uko nk'abandi banyagihugu basanzwe. Nta n'ijambo uvuga ngo naravuganye ko n'Imana iri cyangwa dufitanye imigenderanire iyi n'Imana cyangwa uko tuyivoye urinjira ugasohoka nk'intuzenya. Iyo ni maisha. Iyo si maisha hapana. Injira muri Yesu vya vrai, abo badayimoni ntaho bazogukura. Bagukorera ivyo bibi kuko bagusanga ugaragara, ariko bosanga uri kumwe na Yesu, Yesu abiraba gusika ijisho gutya. Gacha zikwe pase ashatugundua. Umaze gushira muri wowe umugabo arusha abandi bagabo bose. Umugabo arusha abandi bagabo bose. Umwami arusha abandi bami bose. Umumarayika arusha abandi bamarayika bose. Umwana w'imfura arusha izindi mfura zose. Imana irusha izindi mana zose. Uyo mugabo niwe mushira muri wewe, akibera magapiga kontrole hose. Yahagaze ku rugi bien, akacavuga ati magaze ku rugi ndaramukisha. Haleluya. Ari abantu kugeza uno munsi batazi ko bazoja mu ijuru, kandi c'est vrai. None ko umuzi wambaye arizo wivye, none wa mu ijuru uzogendana nizo diplome ufise niyo wivye, amazi waje woze nayo wivye. None Yesu yoza we baza ko kuwe makenga nivyo. Ari kwinjira muri Yesu wese. Yesu ntashaka abantu baba katikati, hapana. Atari babandi azabona ati ibi birabaye vyiza agiye ngaho bimene. Ase tuko duniani basi tufanye haya. Tukufanye haya. Kwa Yesu tamwambia ase tufanye haya. Ndakubwije ukuri ko ni wafata Yesu kamushira muri wewe. Hari abantu bitiranya Yesu ni dini. Simvuzi dini. Ugafata Yesu kamushira muri wewe akanyengetera hose. Ivyo bizakugutera mu ijoro ntabwo bizoza kandi. Uzu umuntu mu ijoro yitwa umuntu w'Imana, mu ijoro kavyuka usanga wa uritesa. Amadayimoni gusa niyo mwaraye musambana. Nikomba harugenda gufora inko avuga ngo aceze umuziki babibonye. Uragwana ugafora sawa yasho kila kitu. Nimbuzi kuza gusenga amasengo y'intege nke, please umekoreka kuko ubuhamagaye Satani. Imagine wewe ugiye kugwana n'ikambi yose, ugatangura ukafata inkoni ase ndaje tugwanesha. Mbega umuntu yobazira mu ikambi n'inkoni, baje ari nk'abahungu batatu n'inkoni ase turaje rero tugwane. Aho rero muca mubayora, botuma bareka kuza n'izo nkoni zabo. Wongo kweli. Sasa ugiye guchokoza shetani utuma ombi twaburebure twachaye yarangi. Shetani ntarita no kugutumira daimoni nini. Acha tuma ntuze daimoni ntuze nyansindabaza amazina. Sinda nakabamenye. Na daimoni kana akati enda shughulika na kale kajamaa, shughulika na wewe. Lakini ukileta maombi ya moto, uzanya masengesho y'umuriro, shetani araza akakubitwa, yaza akakubitwa. Kujavuga ati achana na huyo jamaa. Abadaimoni bavuze twende tumutafuta. Reka nimuhira hirari na jana naniwe afu ndogo nasema moyo. Mbona tusaidie sana. Na kindi kigwanisha Imana yaduhaye. Wibaza hari kindi? N'amasengesho gusa. Kandi amasengesho ari mu kwezwa, wamaze kwezwa n'amaraso ya Yesu. Ukubita bombi
igakubita amadayimoni amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadayimoni. Hamwicaye ku gahiye nabyo muzi. Anza utakaswe, halafu anze uombe maombi ya ukweli ambayo ya kiroho, amasengesho ari mu muhemu no mukuri, maze urabingene Imana iza kwentervena hano. Yesu yigumira ngaho hejuru arindira icyo uvuga gusa. Intervention rapide, intervention divine. Ubwo nyine abamarayika b'ijuru na Yesu barakoroka ngaha. Sinababwiye wa wundi yagenda yiririmbira ati katika jina la Yesu kila goti litakunjwa, abadayimoni bakisanga bakubise amagotika. Nyimbo tu ngomba ko twinjira mu mwanya wo gusengera kwezwa. Ibyo ni isengesho rya mbere. Haleluya. Isengesho rya kabiri, usaba Imana ikongere inkomezi. Irya gatatu, utaramuze kila aina ya daimoni iyo ariyo yose aho yakavuye hose, kuko ufise inkomezi zivuye ku Mana. Amen. Mugabo rero mukwezo hariyo probleme yindi. Warivye cya Murundi uragisubiza. Hari ivyaho usaba kwatura, uraharigwa mugabo ukarondera umukozi w'Imana ukatura. Bwana siwe sana. Na ukireve utareste, na ukireste utaregrete. Shetani anatumika kwa kasi, ariko akora yihuta cyane kwibihe biraheze. Nawe uriko urasamara wigira nuzenya nkutabona. Batakuingiza mjini hapa. Ivyaje amadaimoni femme de nuit na mari de nuit sinabivyinjiyemo cyane, nzobivuga neza mu bubatsi. Ariko ndagomba ko Yesu no Musa akubohora. Nimba urimwo Yesu ni ngombwa akubohore. Nimba bitaragushikira Yesu agukingire nibizopfe bigushikira. Wa muro turukura gwana n'abantu, kazubona warose uri kukimanga kinini nuko binduru, abantu bakaza ukacha wikubitisha fenta. C'est pas comme alikuwa ataka ingia pati, hari musuma yagira yinjire nga, asi niyo mpamvu nakomye induru ati yari yadodoye kwidirisha. Musuma wahe warose ukorose uvuye kumanga, ugasanga ivyawe bimeze ukuntu. Abadayimoni bagutanga ku gitanda, washira ku gitanda ukajya mudasenze, wasenga ugasenga udusengesho two kubacokoza. Ufise akapistol ugiye mu ikambi ugakubita hejuru pa, uri wenyene ikambi yuzuye abantu bihumbagiza. Utasikia cha mtema kuni. Usichokoze kama unajua kama uko katika mwili. Nusenge winjire mu mwemu. Hapa na maombi ya yala Bwana. Ngomba ko dusenga. Tuhaguruke twese. Injira rero masengesho. Injira nusamare. Ndasaba imbabazi uwari wowe wese ari hano. Uramuzi kandi uramusobanukiwe. Urazi ibyo yagendeyemo byose. Urazi ibyo yakoshejemo byose. Urazi uko byakabaye kose. Ndagusaba mwami ko mubabarira ibicumuro byose n'ibyaha byose n'ibigabitanyo byose. Ewe Yesu Kristo, ndagusaba Yesu ko wogira icyo ukoze kuri uno munsi. Ndakangamiye ubushobozi bw'imiyaga mibi muri bo mu izina rya Yesu Kristo. Iyo daimoni bateza ubusambanyi mu izina rya Yesu ndayikangamiye mu izina rya Yesu. Ewe Yesu, manura umuriro wawe utongore ibintu byose bitari byawe mu izina rya Yesu Kristo, mu izina ry'umunyanazarete Yesu Kristo tubisabye.